Bakunzi namwe nshuti mwumviriza radiyo Mariya, ndabaramukije ndabipfuriza n'igihe ciza c'ubushikiro. Mu nkomoko jambo yariho, mu Mana niho yibera, muri iyo yari afise ubuhigwe ntangere. Muri kino kiganiro c'ishure y'ubweranda co muri iyi minsi y'ubushikiro, nashaka ndabasabe ko twokunda tugafashwa n'umweranda Yohani w'umusaraba, yari mu bakarome ba mbere bavuguruwe na Tereza wiyavira mweranda, kandi bagafashanya nawe ubutumwa, bacira inzira bakanarera abakarome na bashiki babo b'abakaromerita mu nzira y'ubweranda bushingiye ku ngendo mbumbamutima, ariyo twita spiritualité canke vie intérieure mu gifaransa. Akaba Yohani w'umusaraba ari n'umwigisha wa Ekleziya, maze aba ari we azodufasha duherekeza kuzirikana twiroresha ko ikinyegezwa c'Imana yamyeho, maze ubutigu bumaze kugera ikarungika umwana wayo bwite ngo abe umwe muri twebwe, asangire natwe ikiduha ubuntu bw'umwuzurira cose, atera tuganisha kwa se yamyeho, akaba ari we ari na Data, maze akazohemuka ashikanya bamwakiriye bose, baba babizi canke batazi ko ari we bakira, mu buzima bw'amaho bamye basangiye na se kuva isi itararemwa. Yohani w'umusaraba mweranda rero yavukiye akurira mu gihugu ca Espanye mu kinjana c'16, abaho kuva mu mwaka w'1542 gushika mu mwaka w'1591. Murumva ko haciye imyaka irenga amajana n'ashengeye ibukama, ariko turazi kandi turanabiririmba ko abatazi ubwenge aribo bagira ngo barapfuye, kandi imitima y'aberanda yiberaho mu mahoro, bihweza inyonga z'Imana uko bukeye uko bwice, kandi baduheka ku mugongo badusabira, kuko batarota na gatoyi bitandukanya natwe ngo badusige inyuma. Nta nkeka rero ko azodufasha kwitegurira amaza meza y'umukama mu mitima yacu, mu mibano yacu, mu ngo tubamwo no mu bibanza turanguriramwo ibikorwa vy'iminsi yose, mu bihugu vyacu, maze tuzoshike ku Noweli dushobora kuririmba twivuye inyuma, tukanaramukanya tuti ijambo yigize umuntu abana natwe koko. Azodufasha hageze rero, kandi ni naco gituma ari we natoye mu bandi, kuko Ekleziya imwambaza nk'umwigisha mukuru wayo kuva mu mwaka w'1926, aho Papa Piyo w'11 yamushira mu batewe icese iryo teka kubera ivyo yigishije kandi akanandika bifitiye akamaro abakirisu bose. Yohani w'umusaraba yarigishije, ararongora mu vy'inderamutima abafurera n'ababikira, abari mu bigo vy'abihebeye Imana, n'abayitangira bakayikorera mu buzima busanzwe bwo ngaha kw'isi, turazi ko ari bo benshi. Turetse no kubigisha, yarabandikira rimwe rimwe, akandika ikimeze nk'icegeranyo co kubibutsa ivyo bavuganye. Ahandi naho ico cegeranyo yaragishushanya ku buryo ukurikiye aho yabishushanije ukabiteba ko uvyinovora, usanga koko vyakwinjije mu bunywanyi bw'umuntu n'Imana. Yari umuhinga rwose muri ubwo buryo bwo kwigisha ibintu byinshi bihanitse ku buryo bwumvikana rwose, aciye mu bishusho no mu vyo yashushanije. Hari nk'igishusho kizwi cane canasubiwemwo n'umuhinga mu vyo gushushanya wo mu kinjana giheze yitwa Salvatore Dali, cerekana Yezu abambwe ku musaraba, ariko umengo ariko aramanuka kandi ari wamanitsweko, agasa nk'aho yoba agiye kwakira abari kw'isi, kandi aherekejwe n'umuco ugenda uramurikira iyo ngendo yo gusanganira abantu ava ku musaraba. Hari n'iyindi shusho izwi cane kuko yagenda arayiha abamwumviriza
kenshi kugira ngo abe ariyo bibukira ko ibyo yababwiye byose. Iyo nayo ni ishusho yitwa iduga ry'umusozi wa Karumeli. Turazi kandi ko mu byo kwandika ibintu ufata mu mutwe n'ingoga yakoresha n'imvugo ngereranyo. Ubutatu bweranda akabwivuga nk'isoko ridudubiza ritemba, ubonera mu muzimagiza kuko ribonwa n'amaso y'ukwemera, gushika uriboneraho ubona imbonangubone, aho iryo soko ryabaye soko ntangabuzima mu mukate w'ubuzima ari wo Ukaristiya. Turazi kandi nk'ivugo ngereranyo y'ijoro ry'umwijima risobanura ibintu byinshi, kuva ku byamubaye ko mu buzima apfunzwe n'abo basangiye umuryango wo kwihebera Imana, maze agaca aririmba n'urukundo rw'Imana bahuriyeyo nk'umugeni n'umucanje wiwe amuresha, gushika n'aho iyo mvugo ngereranyo ihamvye ubuzima bwacu bwa misi yose, aho Imana ari iturera ikadukuza mu rukundo, kandi twebwe twaremerewe n'ivyo kw'isi bitwubarayeko. Uko kwari ukubacira ku mayange, bumwe mu buryo bunyuranye uwo mweranda aguma atwigisha kandi atureresha mu rugendo rw'ubweranda turimwo ngaha ku isi. Yarazi rero no kuririmba, bavuga ko yaririmba neza. Yaririmba mu nyandiko kurya abavuga ivyivugo mu ndimi zose babigenza. Turazi rero no muri bene iyo mvugo ko yabaye rurangiranwa gushikaho mu mwaka w'1952 bamugize umuvunyi w'abanditsi b'ivyivugo b'Abaespanyol. Kandi harya tuvuga tuti akuzuye umutima akazindura amaguru, canke akuzuye umutima agasesekarira ku rurimi canke mu mvugo, nawe yatanguye kwandika ivyivugo aserura akari ku mutima, avuga uko yiyumvamwo ubunywanyi bwa bene Imana, ata n'umwe yibaza ko ariko arabibwira. Icivugo rero tumusaba ko yotwigishirizamwo kiri muri ivyo vyivugo. Ni icambere kandi mu vyo yatanguye kwandika, kiri muri uwo mugwi, kandi yacanditse ata gitabo na kimwe muri biriya bine bikuru bikuru tuzi yari bwandike. Ico civugo kirekire cane kigizwe n'imirongo 310, ugisomye ntupfa waribajije ko yacanditse ari mu gasho yamazemwo amezi 9 kuva mu kwezi kwa12 k'umwaka w'1577 gushika mu kwezi k'umunani k'umwaka ukurikira w'1578. Muri ico gihe Yohani w'umusaraba yari apfungiwe mu munyororo w'umubano w'abakarme i Toledo. Yari apfunzwe kubera mu muryango w'abakarme hari hadutsemwo indyane zishingiye mu kwikekana hagati y'abakurikira ivugururwa Tereza w'Avila yari amaze imyaka 9 yinjijemwo abafurera barimwo Yohani w'umusaraba be n'abatarikurikira. Yohani w'umusaraba rero agwa mu mporero y'izo ndyane, atwagwa ijoro kuburyo atanabamenye iyo yari apfungiwe, afatwa n'abatotezwa atazi ico azira, atari uko yari azwi ko mu byo gufasha bamwirukira gutera bagana umukama badakebaguzwa yari karuhariwe. Yagera ku babikira bavuguriwe na Tereza aho akanyomoza, kuko yategera neza inzira barimwo kandi akabafasha nk'ubazi kuva ku gatsi gushika ku kanono. Ayo mezi 9 rero ngira ngo iyo Yohani w'umusaraba yishimikiza kurinda k'umuntu yari guhavata umutwe. Ari ikigisa n'ikidutangaza nuko Yohani w'umusaraba muri iyo nyandiko tutumva cura intimba na buhoro buhoro, canke ngo dusome uko yoba hari uwo ariko aridogera. Ahubwo muri ico civugo yandikiye mu gasho dutangazwa no gusanga imvugo ngereranyo yaranze byinshi mu byo yanditse, aho umutima unywana n'Imana
ugereranywa n'umugeni yarehejwe n'umucanje wiwe, nawe akemera akareshwa kugera aho bashimana bakubakana, maze bagasangira byose, inda zikagenderanira gushika aho umwe yibona mu wundi akamera nk'uwahindutse ku buryo ataba agitandukanye n'uwamukunze. Ego niko ico ntico twibagiza amagorwa Yohani w'umusaraba yagorewe muri ako gasho, ngo twibaze ko yagaciyemo nk'uwureremba ku mazi yoga ntatwagwe. Ihibambewe hariho ikete yandikiye mama Gatorina w'i Parensiya avuga mu mfobeko ati kuva ca kimizi cari caramize kije kunjira kuri kino kivuko, sindaronka akaryo kukubona no gukubita akajisho ku beranda bo hiyo. Aha duca twumva ko agereranya iminsi yamaze mu gasho na bimwe vyo mu bwuzure bwa kera batubwira ko umuhanuzi Yona yamaze mu nda y'ikimizi iminsi 3 n'amajoro 3. Yohani w'umusaraba rero mu makuba yo ngaha ku isi ashira imbere ko asa n'uwazuwe n'Imana imuzura mu nzara z'urupfu, kandi canke uwaciye mu ijoro ry'umuzimiza amurikiwe n'umuco wamururumbamwo, kurya mu mwijima w'ijoro rya Pasika tumurikirwa n'umuco w'itara rya Pasika rikadutembera imbere, ridusaturira inzira, rikatubera ikigereranyo ca Kristo muco utuboneshereza. Muri ico civugo rero navuze dusangamwo kwemera Yohani w'umusaraba yari afise mu kinyabwizwa co kwigira umuntu kwa jambo w'Imana, maze akaza muri twebwe gusangira natwe kamere be nuko tubayeho. Ico civugo n'agatangaza kuko gihera mu kwivuga ikinyegezwa c'Imana imwe mu baperesona 3, maze bimwe mu byo tuvuga muri ca gisabisho tugaragaza umwe kwemera kwacu tuti nemera Imana imwe rudende, tubisangamwo vyandikanywe ubuhinga bw'agakura. Ese natwe Yohani w'umusaraba yodukandira akadufasha kwivuga neza nka we, ukwemera dutwaye mu mutima, maze n'abatwumva tuvyishongora bakumva ko kwemera bifise n'ubutore. Ni icivugo c'agakura kuko dusangamwo n'ijambo ry'Imana ryinovowe rigahinduka ubuzima, nk'uko tubisanga mu zindi nyandiko nyinshi za Yohani w'umusaraba. Atangura rero nka kurya Injili nyeranda yanditswe na Yohani itangura ati mu nkomoko hari ijambo, mu Mana niho yaba. Maze atanguye atyo agaca abandanya ati muri yo yari afise ubuhigwe ntangere. Ageze aho agaca yungikanya ati ijambo we nyene yari Imana, kuko mu nkomoko yavugwa yaba mu nkomoko, kandi ata nkomoko yari afise. Duca twumva ko aba ariko yungikanya yikora mu gahogo, akivuga akaririmba yisubiriza ko jambo atari kumwe n'Imana gusa, yitagira inkomoko kandi ari inkomoko ya byose, ariko ko nawe yari ashinze icicaro mu nkomoko kandi ata nkomoko afise. Gushika aho turumva ko imbere yo kutubwira jambo yaje kutuvyagiramwo uwo ari we, akirurutsa amaso yacu ngo tuyahange uwo vyose bikomoka ko, ari we Mwana mushobora vyose atantango yigeze, ari we soko ya vyose, kandi ariho jambo yari avyagiye. Aha rero duca tubona ko Yohani w'umusaraba yari mu gasho, ariko akakarenga agaca ku ntango y'Injili ya Yohani, maze akerekeza amaso kure cane, hamwe tubwirwa n'igitabo c'amamuko kitwereka Imana nkomoko ya vyose na bose, muri kahise, muri kubu no muri kazoza mu myaka yose. Mbaye nka Pawulo mweranda, duca dutegera ko Yohani yari afise mu mutima intango n'iherezo ya vyose, atakiringo na kimwe cibidushikira codukurako canke ngo kidusamaze. Ahejeje kuririmba uko jambo yari mu nkomoko kandi ata nkomoko afise, nihaca atera iyindi ntambwe ati jambo yitwa mwana yavutse ava mu nkomoko, yari yarasamiwemwo kandi yari yamye yarasamwe.
naha nyene Yohani w'umusaraba yikora mu gahogo akivuga kwa kwemera tudasiba gushingira intahe tutiyavyawe na data ata myaka iravugwa. Iciyumviro c'Imana imeze nk'umuvyeyi yibaruka agakunda abayo cari carashinze ruraguma mu mutwe no mu mutima wa Yohani w'umusaraba. Urukundo Imana irema igasakaza jambo umwana wayo nigo natwe turemana kandi ikatworosa muri go n'intabanduka. Nico gituma Yohani w'umusaraba aca yungikanya ati yama muha kamere kiwe kandi ariko yamanye gutyo ubuninahazwa bwa mwana buba ubwo yari afise muri data, ubuninahazwa bwa data nabwo abufise muri mwana. Ni ukuvuga ko hagati ya data na mwana muri kamere no mu buninahazwa byose bigenda bimera nk'uruhererekane. Yohani w'umusaraba ahejeje kuvuga data na mwana ashingiye ku nkomoko kuri kamere no ku buninahazwa, agaca atera intambwe ikurikira akamera nk'ukwega umurya w'inanga ugira kabiri, akikora mu gahogo akivuga Imana rukundo, avuga ati kurya k'umukundwa mu mukunzi umwe yari mu wundi kandi urukundo rwabahuza muri umwe rwari rukwiye. Biragaragara neza ko Yohani w'umusaraba atanguye kuririmba mutima mweranda, rukundo ruhuza data na mwana, rukundo ruba muri data na mwana, rukundo rungana kandi rukwiye muri data na mwana. Uko kwemera ko umutima mweranda ari rukundo ruhuza data na mwana mu rukundo ni ukwemera ku Ekleziya dusanga mu vyanditswe n'abamuboneye izuba, tukabisanga muri liturujia nko muri rwa ruririmbo ingo mutima muremyi veni creator spiritus, hamwe tuvuga tuti ingo mazi y'umusarara rubeya rw'umucanwa rukundo. N'agace k'icivugo ijwi rya Yohani w'umusaraba ryishongora ukwemera kwiwe kwinjira mu kwemera ku Ekleziya nzima. Ese twese twoshikaho iyo twishongora hose twifatanya n'abandi duserura ukwemera ku Ekleziya nzima. Yohani w'umusaraba ese si iyo tuguma dusabira kugira ngo natwe ntitwigere tubivyaduka, turirimbe ivyo abanonosoye ivy'ukwemera badutanze mu kwemera bemeye, kandi bamwe muri bo bakavyandika nka bariya ba Agustino na Toma w'Aquino. Ageze aho rero Yohani w'umusaraba aca yishongora akaririmba abaperesona batatu muri uwo murya w'urukundo. Dukurikiye uko abiririmba, Yohani w'umusaraba asa n'uwudutumira kurabisha Imana n'ibiyikomokako byose, ijisho ribona urukundo mu ngomoko ya byose, rikabona urukundo rw'umwuzurira arirwo Mana nyene ikunda ikitanga muri jambo umwana wayo, igakundwa ikakigwa muri we. Abiririmba gutya atabaperesona batatu n'umukunzi umwe yari hagati yabo batatu bose, n'urukundo rwari muri bose, kandi umukunzi akaba ari wabagira, umukunzi akaba umukundwa, muri umwe niho yaba, kandi niko yaba kubahuza mu runani rw'agakura atawoshobora kukamera umwe yari afise, umwe wese aba agafise, kandi umwe muri bo akunda uwufise ako kamere. Ntaworusha uko avuga Imana ayitaka ayita rukundo kuko ari izina ryayo. Asa n'uwugira ati ntimumbaze ngo ndabasobanurire Imana ndavyo noshobora, ndeka nigaye nigaragure nivuge rukundo rushinze imizi ahatabonwa kandi rukaguma rugwira ku buryo bw'intagereranywa. Ni navyo abandanya
aririmba atako kamere n'umwe umwe, kandi niko kabahuza mu runani rw'agakura. Nta n'uwokura k'umunwa ngo ariko araruvuga, kubera ruzira urubibe. Urukundo rubahuza, kuko urukundo bafise uko ari batatu niko kamere kabo. Urukundo iyo ari umwuzurira ruguma rugwira. Yohani w'umusaraba ngaha asa n'uwuduhitana ngo tumufashe kuririmba Imana, atangarira natwe dutangarira mu rukundo. Ariko tugumize ku muzirikanyi ko Yohani w'umusaraba ashaka kuvuga Imana iza mu bantu, atoronka ahandi yobihera adahereye ku Mana rukundo yonyene. Ni naco gituma atera iyindi ntambwe akatwereka ko Imana atari kiragi. Hagati ya Data na Mwana n'isoma mbike, ni naho basa n'abavugana kari mu nda y'ingoma. Maze Yohani ati muri urwo rukundo ntangere rwakomoka kuri abo babiri, mu majambo y'ingabirano nini cane y'akanovera kabushitse, Data yabwira Mwana ku buryo atawundi yavyumva. Mwana niwe wenyene yayinovora, kuko ari we yarayagenewe. Imana itanga ubuzima, kuko atari gati kirebanga. Imana si kiragi isamirana ijambo ryakirwa n'uwo rigenewe. Kugira ngo twebwe abantu twumve ijambo ry'Imana, nuko nayo irivumera uwarigenewe nawe akarisama ntiyica amatwi, akariha umutima. Nico gituma kugira ngo Yohani w'umusaraba yubahuke, kugira ngo ico avuze ko nk'uko nawe yoba ari mu nda y'ingoma, amera nk'uwihwisha, atari ko mu byo twoshobora gutegera yamubwira yasa n'aya. Nta na kimwe kimpimbara Mwana mutari kumwe, kandi niba hari kimpimbara ndagisanga muri wewe. Uwusa nawe gusumba niwe anshika kunyota kuruta, nawe uwataco musana no muri cewe ntaco azohakura. Muri wewe wenyene niho mpimbagwa, we buzima bura bwanje. Uru rumuri rw'umuco wanje, uri ubwitonzi bwanje, kibengerane ca kamere kanje. Muri wewe niho nishimira. Ugukunda kibondo ni jewe nyene abakunda, kandi urukundo mfise muri wewe nawe nirwo nzomushiramwo, kubera azobakunda uwo nanje nkunda cane. Sinzi ko hari uburyo bworuta ubwo bwo kwerekana ko Data ari umwuzurira usesekarira muri Mwana. Nk'uko mu Mana rero atanyawirebanga abaho, niko Imana atari kiragi, ataho bisa bisana n'ibigirwamana bifise iminwa ntibivuge. Kubera Imana ifise imvugo yayo idasa n'iy'iwacu. Uwo yagenewe kandi ashobora kuyumva ni Mwana, kuko ari we jambo wa Data, kandi akaba ari we Data asa n'uwuvugiramwo iyo ashaka kugira ico atubwira. Umuntu ariko arasoma aya majambo aca ategera bimwe dusoma mu Njiri, aho Yezu yihindura ukundi yajanye n'abatumwa batatu, Petero, Yakobo na Yohani. Hanyuma bakumva ijwi rya Data risamirana riti, uyu ni umwananje nkunda cane, nimumwumvirize mumutega amatwi. Aha Yohani w'umusaraba abivuga yisubiriza ko Mwana ari we gahimbare ka Data. Agahimbare ka Data gashika ku rugero rukwiranye n'Imana nyene muri mutima mweranda. Aha niho Yohani w'umusaraba aca avuga ku buryo bw'agatangaza umugambi wa Data werekeye abantu. Ati nta na kimwe kimpimbara Mwana mutari kumwe, kandi niba hari kimpimbara ndagisanga muri wewe. Niba hari uwo bacibaza ikibazo c'igituma jambo yigize umuntu, Yohani w'umusaraba aratweretse igituma. No kugira ngo abantu bashobore guhimbara Data igihe bagumye muri Kristo jambo. Kandi uko kuguma muri jambo nugusa nawe. Gusa na jambo nukwiyumvira nkawe, ndetse nukureka jambo agashwara ivyiyumviro vyacu.
ni ukumutiza umunwa wacu akaba ari waserura muri twebwe ivyiyumviro vyiwe nka kumwe Paul mweranda avuga ati mbega ninde yoba yaramenye ivyiyumviro vyiwe, ninde yoba yarabereye umukama umuhanuzi agaheza agaca yungikanya ati twebwe dufise ukwiyumviro kwiwe, we yaje kumushikiriza jambo wa data. Ni guki ari ugusana jambo? Aha mu kwerekana igituma uwubarirwa wese ahamagariwe gusa na Kristo, Yohani w'umusaraba aca afata inkuru nziza, muri wewe wenyene niwe mpimbagwa. Twamaze kuvuga ko harya Yohani w'umusaraba bariko arinovora ca gice c'injiri, y'ijwi rya data ryasamirana riti uyu ni wa mwana wanje nkunda cane nimumutega amatwi. Aca yungikanya tewe buzima bwanje kugira ngo atwumvishe bimwe vyimazeyo ko mwana batavana na data. Agaca ashimangira ico ciyumviro n'amajambo avuye muri ca gisabisho c'ukwemera kwacu no mw'ikete ryandikiwe Abahebereyi, aturi ubwitonzi bwanje kibengerane ca kamere kanje. Twitegerero jambo yaraje kandi n'uwuje atuzaniye umugambi wa data wuko twogumana nawe tugasa nawe kugira ngo natwe tubashe kuba agahimbare ka data. Imisi myiza y'ubushikiro kuri twese no kuri mwese, maze Imana ibandanye ibahezagira.